turiko tuja rero ino naho aho umwami n'umwamikazi baja kuryama. Uyu munsi mvuga kuryama kugira bose bavyumve, ariko bavyita kwibaka. Hageze ko umwami yibaka, umwamikazi ntibavuga ngo agiye kuryama, bavuga ko agiye kwibaka. Umwamikazi ntibavuga ko agiye kuryama, bavuga ko agiye kwibikira. Hageze ko umwami n'umwamikazi umwe yibaka uwundi yibikira, umwamikazi yaca barira injoreka ati kura amavuta ngaha aha mu giseke. Injoreka igaca yakurayo igaca isiga umwami. Injoreka yasiga umwamikazi, umwamikazi nawe agaca asiga umwami. Bahejeje umwamikazi yaca yambara ibi bintu bita ubudede. Mugasa ubudede ni ubunyangari, akabwambara bw'izosi, akabwambara no munda. Ntiyabwambara kubera gushaza, ari ugushaza bambara inyerere. Ubu yabwambara ico bita amabanga yabubatse ku mwami bagwita uruhigi. Uruhigi rero rugomba gutangura, umwami yabanza gukorakora bwa bunyangari bwo mwizosi nubwo munda. Uyu munsi bavyita ngo na makaresi. Umwami ahejeje gukorakora ubunyangari bwo mwizosi nubwo munda, uruhigi rwaca rutangura. Amabanga yabubatse bagwita uruhigi. Rutanguye musi y'ikigwa, gukwe aho umwami yarara bahita ku kigwa. Musi y'ikigwa haba hari umuntu w'ibanga bita umuhimbiri hariya, agaca atangura gukoma amashi, kandi yakoma amashi yongera avuga amajambo ati ganza sabwa mpaka uruhigi rugahera. Atangwe gukoma amashi, wa wundi nawe avuze inanga hariya nawe yaca avuze inanga kugira umwami aze kugira uruhigi neza aryohewe. Ubu ariko ahejeje gukoma amashi, wa wundi nawe yaca reka kuvuza inanga. Uro yaba ari umuntu w'ibanga uwo bita umuhimbiri, kizira kwabesha ibintu yumvise, gukabeshe baca bamwicisha ingangura. Kandi uyu muhimbiri yari umuntu wo mu gitsina c'umuhungu adashobora kurangura amabanga yabubatse kuko baba baramukonye. Imbere yuko uronka iryo banga ryo kuja hariya babanza kugukona, niko vyari bimeze.